Turongeye kubaramutsa mwese mudukurikirana ku biganiro vya Bienfo na Bienfo Plus. Turongeye kubaramutsa tubifuriza amahoro y'Imana, tubifuriza n'indwi nziza muzotangura ku munsi w'ejo. Twongera tubabwira yuko dushishikara kubazanira amakuru mashasha hamwe na analyse zitandukanye muri geopolitique mondiale. Kubatashoboye gukurikirana live canke ikibiriraho ikiganiro c'ibikiriraho twakoze kuri Bienfo Plus, twashaka kubaha resume kugira ngo mugire ico muronse gishasha kuvyerekeye ibivugwa cane cane ku isi. Hama gutyo niba mutashoboye gushikaho twabivuze canke niba mutashoboye gukurikirana irya video mushobore kugira bishasha mumvise. Tubashimira rero kungene mushishikara kudukurikirana mu makomantere yanyu, mushishikara kuduhaba ku mbuga za Bienfo na Bienfo Plus canke kuri magroupe ya WhatsApp n'ahandi. Turabashimira cyane, twongera dushimira ababone bashasha kugira ngo barabe neza ko bafyonze kuri kagakengeri kugira ngo ibiganiro byose zoraronka notification ko ku munsi twizera ko tubashikiriza ibiganiro bitari bikeyi, ama live hamwe n'ibindi. Twongera kandi tubatumira ku ma live tubashikiriza canke ibi biganiro vy'ikibiriraho tubashikiriza imisi yose igihe cy'isaha 2 canke 3 bivanye n'ingene ivyuma vya twitabiriye. Ubu rero amakuru ariko aravugwa cyane dushaka kugaruka ko ni inkuru bagumanuganuga y'urupfu rwa Netanyahu, aho hari ibihuha byinshi n'ivyo kandi harimo n'ukuri mugabo byose bivanze biragoye kumenya. Inkuru turi bubahe nuko Netanyahu hariho abatanguye kwemeza yuko yoba yarasezeye isi, kandi bikaba byabaye mbere haheze ikiringo c'indwi zibiri, ko kandi bagerageje gufukafuka aho gushikaho bitashobotse ko bashobora kuyifukafuka. Amakuru rero uko ameze nuko ku itariki imwe, ni ukuvuga ku munsi ugira gatatu, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel vyatiriye igihugu ca Iran hari ku itariki 28 z'ukwa kabiri. Aho rero inyuma y'imisi 3, ni ukuvuga itariki imwe y'uku kwezi kwa gatatu nyene, habaye igitero ku nzu Benjamin Netanyahu, umushikiranganji wa mbere wa Israel yarari, aho yari kumwe n'uwo bavukana hamwe n'abandi bantu. Bavuga ko barashe kuri iyo nzu mu gace ko muri za Galile canke Galilaya kubahora basoma Bibiliya. Ku nzu yiwe rero aho hariho igisasu mu bwoko bwa Fata, misile mu bwoko bwa Fata yarashwe ku nzu yarimwo. Hanyuma aho nyene uwo muvukanyi w'agaca yitaba Imana, Netanyahu naho agakomereka cyane. Byashikara kuvugwa ko aho nyene hariho indege irerura Premier Ministre wa Israel ko baci babona ihagurutse d'urgence canke n'ingoga bavuga ko yaciye itwara Netanyahu imutwaye kugira ngo bamwevakiye muri Israel, kuko misile zashishikara gukoragurika hirya no hino atamutekano wari uhari, kugira ngo bareko mwevakiwa bamutware kumuvuriza aho umutekano uri kandi bashobora kumukurikirana, kuko yari yakomeretse cyane. Hanyuma indege igenda yerekeje igihugu c'Ubugiriki. Hanyuma yari indege mu buryo bita iyo ndege ya Israel iriko iragenda ntiyari muri bwa buryo tumenyereye bw'indege z'amakompanyi y'indege aho zigenda zimenyekanishe, ubu bashobora no kuzisuiva bakazivuga bati iyi ndege ivuye ngaha igiye ngaha. Yari indege yashitse mu gihugu c'Ubugiriki batazi neza iyo ivuye na gatoyi. Hanyuma rero ishitseyo irasaba uruhusha rwo kwaterisa, ariko ntiyaruronse, kuko babaje bati muzanye iki, muri bande? Bati turi banaka, duzanye umushikiranganje wa mbere yakomeretse kugira ngo yivuze. Nabo bati wanguha, nta ruhusha dufise yo kwemera ko iyo ndege igwa, kuko bishobora kuzana amakimbirane ya geopolitique, kuko musanzwe muzi ko amamisiri ya Irani ashika muri Chypre muri Mer Mediterane cyangwa ibahari Mediterane ashobora no gushika mu Bugiriki. Rero iyo ndege ibonye ko vyanse iraduga iterekeje ibihugu vya OTAN Buraya. Hanyuma irasaba ubufasha aho yoshobora kugwa hari ibitaro vyiza bashobora kurikirana mushikiranganje wa mbere,
ariko ibihugu vya Buraya bice biza muri zuguru aho vyavuganye vyose vyinshi muri vyo rero vyaravuze yuko iyo ngingo idashoboka kuko bisa nako bariko barashiramwo uruhara muri izi ntambara, ariko habonetse igihugu kimwe cyitwa c'Ubudagi nico cyashoboye kwakira uwo mushikiranganje wa mbere wa Israel kugira ngo avuzwe ku mugwa mukuru w'Ubudagi bita Berlin, ku bitaro bimwe batavuze mugabo bitwa ko bikomeye muri ico gisagara. Ibi rero bavuga ko Ubudagi bwabwo bwemeye kuko busa nkaho bwari bushaka ko ubwo raba ingene bwo kongereza ubucuti n'igihugu ca Israel, kuko murazi ivyo Badagi bakoreye abanyisirayeli mu ntambara ya kabiri isi yose, hamwe hafa bica miliyoni zirenga 6 z'amayisirayeli, abana nabo bagafungirwa ahantu mu makambi bita de concentration. Iryo bara rikaba ryakozwe na Hitler, ngira iyo nkuru murayizi. Rero no kuvuga igice Ubudagi n'ubu cari gifise iceye imbere ya Israel, gutyo rero ico Israel ishobora gusaba cyose igice Ubudagi muri kino gihe Ubudagi n'ushobora kwanka kuko bwipfuza cyane ko iyo histoire isubirirwa n'ibihe vyiza bashobora gukreya kugira ngo bibagire akahise. Rero nuko Benjamin Netanyahu aba arakiriwe mu bitaro bimwe mu bikomeye mu gisagara ca Berlin mu gihugu c'Ubudagi. Aho rero bavuga yuko yivurije muri ivyo bitaro guhera itariki 2 gushika itariki 11 y'ukwezi kwa gatatu uku turimwo, ariko kuyo tariki ya 11 akariho yoba yaracikanye arasezera isi. Rero ahitanywe n'izi nguma nyene zari zigoye kuvura, mugabo abandi bavuga ko ho barabaye erreur medicale canke ukuhenda ko abaganga mu vyerekeye ubuvuzi ngene bamutreta n'ibindi, kubera ko bari ko pression ikomeye cyane canke bari mu ruhagarara rukomeye cyane, kuko murumva ko umutegetsi atoroshe muri nosi kandi yarakomeretse mu gihe kitoroshe, igihe n'intambara y'isi bavuga yuko ihakwa. Nuko rero abaracikanye bivugwa ku itariki 11 y'ukwezi kwa gatatu. Hanyuma ngo baragerageje kubihisha kugira ngo amahanga ntamenye, kuko byaca bica intege ibindi bihugu ariko baragwanana. Ariko kuvaho ajya ama video ya intelligence artificielle, bamwe niko babivuga, abandi bati wanguha nivyo, abandi ati ntiboneka ivyo ari vyo, kuko ari video yagaragaye Netanyahu ariko arashikiriza ubutumwa, ariko arashikiriza ijambo bikagaragara nkaho umengo iyo image hari ukuntu imeze mu kanwa, ku maboko, ntoki ugasanga zibaye 6. Bamwe bati usanga ari ibintu biriko birabaye en direct, ugasanga hajya bita ama scratch, ntumbaze bibya bituma video isa nigiye mu bucafu, ugasanga nyene udegaje nk'ukuboko ukamenga umengo kwa kuboko kwahagumye kandi n'ukundi kwahagiye. Abandi nabo baragerageza kubibeshuza, abandi bakavuga ko ari vyo, ariko ivyo nivyo rero vyatumye ku itariki 14 canke 13 iyo video itanguye kumenyekana cyane ku isi. Abantu bace bagira amatsiko yo kumenya none Netanyahu nimba iyo video itakozwe na intelligence artificielle mbega ari hehe. Baca abantu rero ho bagiye gukagura yuko amaze imisi 3 canke 4 atagaragara hano hamwe, haba mu majambo yahora ashikiriza, haba mu manama, haba mu makonferanse canke mu makonferanse, reka mvuga uko ngira muce mubitahura. Bati none ari hehe. Bamwe bati iyo nkuru ni y'ukuri, wosanga yarapfuye, bariko batwereka uburyo gusa yuko ibiriko biraba ari ibintu swate vyabaye kera bariko baragarukana, canke ugasanga ariko arikoresha intelligence artificielle. Niho rero izi nkuru ku munsi wejo zaca zitangura gusokoroka, hama bakaba bariko hashishikara kuboneka amadetaye canke mu buryo bwimbitse ngene ibintu vyagenze. Nuko rero numva ko Netanyahu yakomeretse ku itariki 1 kwa gatatu, hanyuma akajanwa ku itariki 2 agashika Berlin, bakamuvura bikanka, ariko agashikana ku itariki ya 11 y'uku kwezi. Hanyuma ku itariki ya 15 uno munsi canke ejo hazoza kubivanye naho umuntu atumbereye, akaba ariho bisa n'ibiriko biramenyekana ku buryo udashobora kubiharirira. Nuko rero niyo makuru twashaka kugarukako kugira ngo atashoboye kurikirana live yabaye bashobore kumva ivyo ari byo kuri kwerekeye urupfu rwa Benjamin Netanyahu. Hagati aho n'ubu Khamenei, Mujtaba Khamenei n'ubu
nawe nyine ntaragaragara. Hari ibihuha byavuga ko iyo bayitavye Imana, ariko twaronse n'umuntu wo muri commentaire yatubwiye icyumviro gisesanguye kabisa, cumvikana nko ari gishobora kuduha kwiyumvira ibiriko biraba kuri Mujtaba, aho yashikiriza ati mu mugenzo w'abisilamu nta muntu arenze iminsi 3 yapfuye, ati ntibikunda. Natwe tuce tubihuza n'amakuru yuko igihe Khamenei yitaba Imana n'amasaha ari munsi ya 28 gusa baciye baba oblige yo kubitangaza ku televiziyo nkuru y'igihugu ca Iran. Bisigura ko ya Mujtaba aba yarapfuye bavyaravuzwe, ariko ivyerekeye yuko Amerika yashikiriza ko yakomeretse atari ku kuguru gusa ariko no mu maso ko yabaye nabi cyane. Iyo nkuru turayiha amahigwe kushobora kuba ariyo, kuko ntaco buza Mujtaba Khamenei atavuga kugira ngo ahe inguvu haba ingabo ziri muri Iran canke babandi baba proxy canke bamwe bashikiye Iran mu bihugu vya Liban, Iraq, Syria n'ahandi. Nayo makuru rero ahari kuvyerekeye Mujtaba n'ivyerekeye Netanyahu, ibi nihaboneka inkuru ibeshuziyo canke yisumbirije kubiyo twizera ko tuzoyibaha, namwe tukizera ko mushishikara kudukurikirana amavideo yacu, na cane cane dusaba ko ataworengana atagize omwe like, kuko like ni dufasha ko iyi video cikwira ahantu hose n'abatari bari abone bakayibona, n'amakomentere yanyu, kuko murumva ko amakomentere yanyu ahora adufasha, kuko turagaruka ko ama live canke mu biganiro ku buryo interano zanyu nazo nyine bifise akamaro. Si twe twenyene tubishoboye, si twe twenyene dufise ivyumviro, si twe twenyene tubikurikirana, twese hamwe turabikurikirana kandi turashobora kugira ico dushikirije. Murakoze cyane, twizeye yuko mushikara kugira ibihe vyiza aho mutandukanye ku isi, ariko turabandanya no kubashikiriza ibiganiro naho gutaha.